Ndagusuhuje nkuha ikaze wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure. Ntunyemerere nkuhe mwiriwe neza cange mwaramutse neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa gatandatu w'igenekerezo ry'icumi na kabiri z'ukwezi k'umunani, umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Ngaha kuri ino mboneshakure tukugezako amakuru atandukanye ariko aravugwa mu bisata bitandukanye, hoba mu gisata c'agateka ka zina muntu, mu gisata c'amagara y'abantu, mu gisata ca politike, mu gisata c'umutekano, mu gisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, mu gisata c'indero, mu gisata c'inkino, mu gisata c'uburimyi n'ubworozi ndetse n'ibindi bisata bitandukanye ngaha mu gihugu c'Uburundi. Wowe udukurikira uri mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura, ndagukengurukiye cane. Wowe udukurikira uri mu murwa mukuru wa politike i Gitega, ndaguhaye ikaze. Wowe udukurikira uri mu ntara ya Muyinga, ukadukurikira uri mu ntara ya Cibitoke, mu ntara ya Makamba, mu ntara ya Bururi, mwese ndabakengurukiye cane ngaha kuri ino mboneshakure. Ndetse namwe mudukurikira muri hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi, mu gihugu kibanyi ca Uganda, mu gihugu kibanyi ca Tanzania, mu gihugu kibanyi ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, mu gihugu kibanyi ca Kenya ndetse n'u Rwanda, mwese ndabakengurukiye cane namwe ngaha kuri ino mboneshakure. Ndetse n'abadukurikira bari hakurya y'imbibe z'ivyo bihugu bibanyi mu yandi makungu nk'abari ku mugabane wa Afurika, abari ku mugabane wa Aziya, abari ku mugabane w'Uburaya, abari muri Australia, mwese ndabahaye kaze. Abarundikazi bajanywe mu bihugu vy'Abarabu baratabaza ko bari mu bihe bitoroshe. Bati twebwe abarundikazi 10 duhabwa ico kiro kimwe c'umuceri n'ibiraya bitanu. Urumva ko ikiraya kimwe gisangira babiri. Ni inkuru ibabaje n'ubuzima bugoye cane babayemwo. Narakugeza ko iyo nkuru y'umubabaro ariko ku buryo buramvuye, ntunyemerere nkugeze ko n'iyi nkuru itari nziza iriko iravurwa mu ntara ya Makamba, aho uwugendesha imoto yakomeretse mu gihe abajejwe umutekano wo mw'ibarabara bariko barashaka kumufata. Hari igihe c'isaha 8 kuri uwa 12 Myandagaro 2023, aho abapolisi babiri bashatse gufata moto ku murwa mukuru w'intara ya Makamba. Babanje kuyurira mu nyuma bashaka kuyimwaka, nawe ashiramwo igitensi afata irya mabanda. Abo bapolisi bashatse kumufata amaboko igihe moto yari irenganye isoko ya Makamba imanuka. Uwuyigendesha ati sindekura. Bageze kuri dodane yo hepfo y'isoko, kubera umuvuduko urenze, moto yanyereye bose uko ari batatu bagwa hasi. Abari hafi bari bazi ko inkumbi iguye, ariko Imana yakinze ntawahasize ubuzima. Umwe mu bapolisi yavyutse yiruka, uwundi iyo batamukingira bari guhava bagira ingere ku yindi. Uwo ariko aragendesha iyo pikipiki yakomeretse kw'ivi ajanwa kwa muganga. Ipikipiki nayo yatobotse ipine kandi irameneka itara. Kuri uwa 11 Myandagaro naho ejo hahise nyene, abandi bapolisi bararihishijwe itomati zuzuye agatebo zasesetse igihe bariko barafata iyindi pikipiki aho zisanzwe zihagarara kw'isoko nkuru i Makamba. Ese mweho mubona ari igiki kibereye gukorwa mu gihe abajejwe umutekano mw'ibarabara baba bariko barasuzuma bongera barafata ingendeshwa? Nimutwandikire munyuriye munsi y'ino video. Nayo mbandanije na ya nkuru nari ntanguye nkugeza ko mu ntango zano makuru, nuko abarundikazi bajanywe mu bihugu vy'Abarabu bariko baratabaza ko bari mu bihe bitoroshe, aho bagira bati twebwe abarundikazi 10 duhabwa ico kiro kimwe c'umuceri n'ibiraya bitanu. Baturumva ko ikiraya kimwe gisangira babiri. Abigeme b'abarundikazi bajanywe kurondera akazi mu gihugu ca Arabia Saudite bavuga ko babayeho nabi cane biturutse ko bataronswa imfungurwa zikwiye. Bavuga kandi ko bugaraniwe mu nzu kandi ko n'akazi bari bazi ko bagiye gukora batarakaronswa kuva bashitse mw'ico gihugu, bagasaba ko bopfuma basubizwa mu Burundi. Abo bigeme b'abarundikazi bagera kuri 10 barungitswe mu gihugu ca Arabia Saudite bavuga ko bashitse ngaho mw'ico gihugu kuwa 12 Ruheshi 2023, aho ngo bari bazi ko bagiye kuronka ubuzi ariko basanze ibintu bitoroshe. Amakuru ava mw'abo barundikazi akaba amenyesha ko bari mu mwiheburo ndetse ko bari bibaza ko bagiye kurondera ubuzima ariko basanze bagiye kubutanga.
bakaba bavuga ko inzara, inyota ari vyo bibarembeje aho bugaraniwe ngo nta n'uburenganzira bafise bwo gusohoka ngo baje kwota akazuba nk'uko umwe muri bo avyigana. Bati twebwe abarundikazi 10 duhabwa ico kiro kimwe c'umuceri n'ibiraya bitanu, urumva ko ikiraya kimwe gisangira babiri. Uribaza ko iwanyu ariho mu bukene ariko washika ahandi hantu ugasanga ni ibibazo. Tuguma dutakamba badukure hano cange tujanwe mu buzi. Urumva ko ntitworohewe, inzara yonyene izotwiyicira. Abo barundikazi bakaba bavuga kandi ko batabaje uwurongoye ikigo cabarungitse kiri muri Shanike mu gisagara ca Bujumbura kugira bamubwire ayo bagowe ariko ngo ntiyigera abishura. Basaba ko batahukanwa mu Burundi hakugorerwa mw'ico gihugu kuko ubuzi bari bazi ko bagiye kuronswa atabwo baronse. Twaratabaje umubosi wacu yatuzanye, telefone ntiyitaba na message ntiyishura. Twashaka mudutabarize ahashoboka badukure ino kuko tumaze amezi 2 ata kazi turaronswa ndetse tubaye mw'aya magorwa. Uko akaba ari kumwe mw'abo barundikazi abandanya atabaza. Nayo mu bindi kandi womenya ko Papa Francisco atakije mu Burundi nk'uko vyari bitegekanijwe. Ivyo tubisanga mw'itangazo ry'ubuserukizi bwa Papa mu Burundi ryo kuwa 3 Myandagaro 2023. Ni nyuma yaho vyari bitegekanijwe ko Papa Francisco azoza kwifatanya n'abakristu b'abarundi bari mw'idini ya Katolike mu guhimbaza imyaka 125 iheze Ekereziya Katolika ishitse mu Burundi. Mu mubonano bagiraniye n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye igihe yari mu rugendo i Vatikano, Papa Francisco yari yemeye kuzoza, hakaba hari muri Ntwarante 2022. Musenyeri Fortunatus Mwancuku niwe aherutse kugenwa azoze mu kibanza ciwe nk'uwuzomuserukira. Mwomenya ko umupapa aherutse kugendera Uburundi ari Papa Jean Paul wa kabiri yaje mu mwaka w'1990. Imvo nyamukuru y'urwo rugendo rwiwe ikaba yari iyo gufasha mu gusubiza hamwe Abarundi. Nayo mu yariko aravurwa mu gisata c'inkino nuko abakinyi ba handball 10 muri 13 bari baserukiye Uburundi gukina muri Croatia banyitse maze Uburundi buca bukurwa mw'iryo higanwa. Urukino rwari guhuza umurwi nserukiragihugu c'Uburundi wa handball w'abatarenza imyaka 19 hamwe n'uw'igihugu ca Bahrain ntirwabaye rukiba kuri uwu wa kane kubera ko abakinyi baserukiye Uburundi mw'iryo higanwa mpuzamakungu batari bagikwiye. Abakinyi 13 nibo bari bajanywe n'umumenyereza mukuru wabo Nimbona Floribert guserukira Uburundi muri izo nkino z'igikombe c'isi yose kiriko kibera mu gihugu ca Croatia. Ariko ngo mw'abo bakinyi 13 abakinyi 3 nibo basigaranye n'uwo mumenyereza ngo ariko guca ubuyobozi bwa Federation de Handball yo mu Burundi busaba ishirahamwe mpuzamakungu ry'urukino rwa handball kw'isi IHF kudakina urwo rukino kubera kubura abakinyi. Twobamenyesha ko umurwi nserukiragihugu w'Uburundi wari umaze gukina inkino 5 hakaba ata ntsinzi n'imwe wigeze uronka. Uburundi bukaba bwaratsinzwe na Irani, Faroe, Suède, Argentine na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nayo mu gusozera aya makuru ntunyemerere ngugeze ko iyi nkuru iriko iravurwa hanze y'imbibe z'igihugu c'Uburundi ivuga ko muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo Beni ikengeri ya nyuma kuri MONUSCO yegereje. Ingabo za ONU zarungitswe guhagararira amahoro muri Kongo. MONUSCO zamenyesheje abamenyeshamakuru mu kiganiro kuri uwu wa kabiri w'igenekerezo ry'umunani Myandagaro 2023 ko ziri mu kuva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Kubw'uwurongoye ibiro vya Beni Lubero ubu bariko barugara aho bakorera. Abanyagihugu ba Kongo ku ruhande rwabo benshi babona ko urwo rwego rwananiwe kugarukana amahoro, ata kindi gisigaye hatari uko bagenda. Uko umutekano wagiye urifata mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo vyatumye ibiro 10 vyugara, ubu hakaba hasigaye ibiro 5 gusa.
Ivyo biro bikaba biri muri Uvira, Bukavu, Goma, Beni ndetse na Ituri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, hakiyongerako ibiro bikuru biri i Kinshasa ku mugwa mukuru. Uwurongoye ibiro biri Beni Lubero aremeza ko abakongomani bagize utwigoro mu guharanira amahoro arama. Ubu MONUSCO ikaba iri mu gihe c'imfatakibanza co kwugara ibiro vyayo bisigaye. Ico gihe kikaba kiruko no mu bandi bose twakorana kugira ngo ntihabe igihengeri mu bijanye n'umutekano. Uko akaba ariko yasiguye ashimika. Haraheze imyaka abanyagihugu ba Kongo muri rusangi cane cane abo mu ntara za Kivu y'uburaruko na Ituri basaba ko ingabo za MONUSCO zibavira mu gihugu kuko zananiwe kugarukana amahoro.